Dusome Luka 7 umurongo wa 11. Yesu tugeze ku 17. Yesu azura umwana w'umupfakazi. Hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Nayini. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasokoroka abajanye umuvyimba kuwuhamba. Ariko yari umupfakazi. Abantu benshi muri icyo gisagara kumwe nawe. Abonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira. Yigira hafi y'ikigagara agikorako. Abahamvyi barahagarara. Aravuga ati muhungu, ndakubariye nti vyuka. Wari yapfuye aravyuka, aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana, batuvugishwa n'Imana hambaye aserutse muri twebwe. Kandi bati Imana igendeye abantu bayo. Inkuru yiwe ikwira Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Tutavuga ububasha bw'Imana no ku rupfu. Uyu mupfakazi yarafise umwana umwe w'ikinege. Niwe yazigamwo kazoza kiwe kwazomufasha. Hanyuma rero ngo arapfa. Hanyuma y'umuntu apfuye nta kundi bigenda baradikoga ino tugenda ku mpanda. Siko genda none. Kandi abantu bose baza amategeko y'uwapfuye. Umuntu yapfuye bamujanye n'abantu bari kubabara abanyacubahiro bagira mwenu babandi batunze umutekano. Bera siko bagira. Akagere siko none. Hanyuma harabana komena magogwa. Kandi nyuma y'ivyo nakirwa umupfakazi yarize. Ariko nyuma y'ivyizero vyiwe no kwihebura Yesu araseruka. Ndakwifuriza muri bya bindi bikugora ko Yesu aseruka iwawe. Yesu yaserutse arabihindura bisha kabisa. Hanyuma ayakararira n'abantu ngo babaca bamuteruye yongeye kumuhamba. Hanyuma Yesu abwira uwo mupfakazi ati nureme hora ntacurira. Icoma uyu munsi bikuriza bigahora. Yesu akabihoza. Ega Yesu arabishoboye kubihoza. Yesu nta muri nzira nta umutangira. Hanyuma ngo yegera uwapfuye. Hanyuma rero ngo amukorako aramubwira ngo vyuka. Hemwe ataravyuka masamuha nyina. Abantu bapfuye hariya bariko bararira basubira inyuma baririmba. Iyo Yesu aserutse abihinduye abamashimwe n'indirimbo. Uzagituma mwishengero hama abamashimwe kuko hari ibintu Imana iba yakoze. Yesu nashimwe cyane. Basa kwa basa kurupfu. Turi kumuyaga. Yesu nashimwe. Afise ububasha no kumuyaga no kumipfunda yo mukiyaga z'ububasha. Yesu nashimwe cyane. Dusome ubutumwa bwiza bwazwe na Matayo Gisa 14. Dusome amajambo y'Imana. 14 murongo 22. Yesu agendesha amaguru hejuru kiyaga. Uwo mwanya agobera abigishwa ngo batambukire mu bwato kwitangira imbere kujabuka hakurya. Abanze gusezera ishengero. Ahejeje gusezera ishengero aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorovye ari wenyine gusa. Ariko ubwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'ibifunda kuko umuyaga wari baturutse imbere. Ku muteramyi agira kane
azaho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga basindwa n'umutima, bati n'igihume, baturishwa ubuku n'ubwoba. Uwo mwanya Yesu arababwira ati humura, ni jewe, nimureke gutinya. Petero aramwishura ati mushinga ntahe, asangwa ari wewe, mbarira nze aho uri ku mazi. Nawe ati ngo. Petero yururuka mu bwato agendesha amaguru ku mazi ngo aje aho Yesu ari. Abonye igihuta aratinya, atanguye kuroka arataka ati ntabara mugenzi. Buno Yesu aramvura ukuboko, aramucakira, aramubwira ati yewe ukwizera guke, niki cyawukekeranishije? Buriye mu bwato umuyaga uraca, abari mu bwato baramupfukamira bati nukuri uri umwana w'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Abantu rero ububasha bwa Yesu no kumuyaga n'ikiyaga. Nagomba kubarire haraho umuntu ashika ahantu h'ingobane, ahantu hugaye, mugabo atagisika cishaha kiri hagati y'Imana nawe. Imana ntiburizira, bwira mugenzawe ati burya Imana ntiburizira. Ntamatwe yuriye Yesu kono. Abigishwa biwe barumvika ati mugende. Ico gihe yari yirabwe n'ishengero rininiya, hanyuma abwira abigishwa biwe ati kuko abigishwaga haraho bavuga ati uyu mugabo yateretse mu biga, none ahantu ni mu gahinga dore bagiki. Nawe aratevya. Hanyuma rero Yesu atebeje abazi ingene abigenza, mbega siko none aratevya, aramuvuga aratevya. Yesu nashimwe. Ababwira ngo nimubagaburire, ateka mutaragusigura. Kandi rero kera batekera induhuro, kuba tugenda za Kayogoro za Kiremba mu bikorane, twatekera induhuro siko none. Mugace rero ati nta kintu ufise, mugabo hari umuntu abize udusema dutanu n'udufite tubiri, ati byose biki, ati bizane, arabihezagira, arabigwiza. Yesu akura ibintu mu busa. Yesu nashimwe. Gira mugenza wawe, Yesu akura ibintu mu busa. Nihabikura aho utaribona ne, hanya aho Yesu ari bibariho arabigwiza. Barasekenza n'imyaniko n'ifi barahaga.